ndababwira ikintu ndabakure ku nzira turi kuri anniversaire nagira ndababwire ngo atakumvira nta masezerano nibaza imwe mu ntuntu Imana ifise n'abantu bariko baraje ku mpanda ububiko bwabo babujanyeyo butigeze buserva l'humanité ivyo wamenye ntibiserva abandi nagenda kubwire ngo Dieu Imana izobikubaza numvise ijwi rimbwira ngo mbega kubona abantu bagisenga bakabuzuye amashengero buzuye ibikomere bahinduka ibikoresho bya Satani bagatuma badakorera Imana genda mu tugirire guki Imana yarakoze. Mana turagushimiye ko uyu mwaka twakubonye ugendagenda. Uyu mwaka suko twasenga cyane ariko nuko wadusengeye. Uyu mwaka suko twizera nuko mwe mu Imana yatwizereye. Uyu mwaka suko twarabera nuko watunihimiriye tuvugwa. Nivyo turiko turavuga ngo SSH maze umwaka. Erega natwe uyu mwaka wo muri SSH hari ivyo wakoze Mana. Hari ivyo wakoze, hari aho wadukuye, hari naho watugejeje. Nivyo twaragwaye ariko twaratashe. Kuko hari abandi bagwaye batavuye mu bitaro. Mana turavuze ngo ni wakira icubahiro. Nta kintu na kimwe twotangura kuvuga tutaravuga merci. Turavuze ngo turagushimiye. Man imitima yacu irifadikanije irakubwiye ngo ivyo wakoze biratangaje. Izi mwe muduhema hari abariko barazigura. Aya maguru twatambukishije hari abariko batuma kama protezi burayi. Man ibi biganza turiko turaduza hari abantu bariko baratuma babafasha badasohoka mu bitanda vyabo. Mwame amaso turiko turarabisha hari abafise inkoni bariko barayakorakoza hasi bidakunda ko babona nivyo bariye batabona nivyo bariko barabamwo. Mana turi mu buntu turi watugiriye neza tuvuga iki warakoze turi muri grâce mwami turi mu buntu imerite ntabwo oya nta kintu twakoze ngo bibe bimeze uku ariko warabikoze bica bigenda uku turagushimiye Mana kuko mbega twovuga iki nivyo hari ivyo dukenye ariko hari nivyo wakoze nivyo hari betarishugwa ariko hari nivyo wishuye uyu mwaka mwami turi mu kwicumi na rimwe hari abavyase kuva mu kwa mbere twe mu kwezi kwaraheze kwa kabiri kurinjiramwo era mwama aho tugeze turavuze ngo nushime Mana twatubaye dezenga hamwe twovuga ikintu cyose umutima uri ngaho utakubwiye merci uraba mwami Mana aya mashimwe turakuye muri collectivité turayendividualije Seigneur umuntu wese ariko arakubwira merci kandi mwami muri aya mashimwe umuntu wese ariko aramurika amajoro yakubonye imitaga yakubonye twarakubonye Mana twarakubonye useruka twarakubonye udushishitira igihe abandi ariko dutera imyami twarakubonye utujabutsa igihe ibiraro byose byari byacitse twarakubonye utwongera inkomezi igihe mwami twari amabateri ari low twarakubonye utwita amazina igihe abandi bari biteze ko duhera twarakubonye dufata ukuboko igihe abantu bose bari bagiye twabonye invisible nico gituma mwami Mana ivyatubaye ko benshi ntibabitahura twabonye utwita amazina twabonye udukikira mu gikiriza twabonye utwicarika ku bibero vyawe twabonye dufungura hari abandi baraye ubusa twabonye turara mu mazu hari abandi bari kurara mu mufurege twabonye vyinshi twarakubonye
papa biragoye kwesprima twovuga ibyo wakoze uyu mwaka amajambo yacu ni makene nta mamo tworonka ariko imbere yo gutangura ikintu cyose hano muri SSH twabonye ukuboko kwawe igihe abantu bagenda niwe wenyene wasigaye igihe mwami Imana baduharuruka tu es le seul qui est resté mwami Imana igihe abandi bari basinziriye ta veille sur nous 24 mwami Imana igihe abandi bakora accident ni watunyonze neza ku mavura igihe twataye ibyizigiro ni waje kutubwira ngo tubeho yo igihe ibintu byose byari byase waraje uravuga birakunda turagushimiye Mana erega impemu ntituriko turazigura aya maguru hari ariko barayasengera erega mwami Imana aya masatu muri ino sare hariho benshi bari mu bitaro bari mu isonde twarakubonye Mana n'igihe tutarose ibyo dufungura ariko akona kacu kari kakizibuye hari abandi ko bicisha mu mikondo hari abandi ko bicisha mu mbavu mbega papa twovuga iki amajambo yacu ni makene ariko turavuze ngo merci Mana turavuze ngo merci Mana wowe aho uri mu ijuru turakwinginze ngo iyi merci ni perse ni duga imbere yawe niba hari abantu bariko barashima reka wowe mu ijuru haleluya reka amashimwe yacu agusange ku ntebe yawe inyiganyige turimo ku 12 hari abantu bakurindiriye Mana uku kwezi ukora ibitangaza turagushimiye Mana ariko Mana uvyumve ngo imitima yacu iravuze merci twaragwaye uradukiza Mana tubuze ibyo kujya waratugaburiye Mana mu butayu waduhaye amazi Yesu we nitwigeze tubura ico kwambara dadi we erega Mana we waraturengeye uyu mwaka erega Mana we waraturengeye cyane we erega Mana we waraturengeye turashimye erega Mana we waraturengeye papa we erega Mana we waraturengeye amen haleluya hari umuntu yibukijwe ko hari Imana yakoze iyo umuntu nawe ntaje kuvuga ibikomere iyo umuntu agiye kuryama hisuka melatonine iyo agiye kuvyuka hisuka cortisol niyo phénomène ya horloge biologique kuryama no kuvyuka iyo melatonine wayikuye he kwitigeze ikama iyo cortisol wayikuye he kwitigeze ikama waruzi ko hisuse melatonine ntihisuke cortisol ucuryama ukaguma muri ipo hamagaje gutwara iwabo wa bose waruzi ko ushobora kuryama hisutse imwe ntihisuke ko kuvyura uwo muntu aregira iyo serumu ninde turagushimiye ninde aregira iyo serumu umuhemba ngahe ko wisanga wavyutse hari igihe tunyene usanga nyene ngo Mana ngo nturakora ibi nibi ariko nyemerera ndakubaze ko umunsi wa anniversaire iya serumu ninde yiregi gushika ya masaha waruzi ko hari n'abantu baba bateguye ngo uze kuvyuka cortisol yanke kwisuka ucugiramwo ariko ngo kubera ikiganza cyane ndababwire umuntu yobereka phénomène biologique yo kuryama no kuvyuka vyonyene ucushima Imana kandi kanababwire izo nkabuzo zirakama ariko yawe ntiyakamye sha biriho byinshi biracariho ivyo tuma tuzimbere Imana dushima nubwo twaba tunyura mu bigeragezo hari byinshi byatuma dushima nimuze nshuti
dufatanye tuvyumve kimwe birakwiye ibibazo byose twibaza mu mitima Imana ibifitiye ibisubizo tugire gutya naho itarishura bya bindi iracari ya Mana reka kwitiranya Imana n'amasircumstance naho itarabikora iracari muri souveraineté yayo kandi narabwira ntabwo yaretse kubikora kuko vyayinaniye yararindiriye ko igihe gishika mbega hamwe bikurindiriye nawe ukore bya bindi ugasanga ibintu byarindiraje murarindiranye jewe ndafise ubwoba Francine ndafise ubwoba ko ari abantu barindiriye basha mufashe ubwo bwoba tubusangire buri positive kuko niyo yavuze ngo tera intambwe imwe nanye natera 99 veut dire quoi s'il y a pas il y a pas 99 hamwe twa duterejwe na 1 ikatwima 99 naho kandi en terme y'amasezerano hariho la part de Dieu akaba na la part de l'homme Imana ibwira Aburahamu ngo va mu gihugu cawe uje aho nzokwereka nubikora nzoguhindura sekuruza w'amahanga autrement dit veut dire quoi il y avait pas ya progéniture muri Aburahamu yatabanza kuva hari umuntu yanyumvise Aburahamu yeriko bavuga ngo Mana ngo wandenganije ngo vyase ko masekuruza iyo tabanza kuva kite hari umuntu yanyumvise urazi gituma na trauma healing ngahirimwe nayo nzanagira gutya ni mushobora kumbesha ngo ngume hamwe nzanagira uko mu mwuka mu mubiri no mu mushaha uko birafatanye Aburahamu iyo atagira acte de foi de quitter kuba sekuruza ntivyari gukunda ndababwira ikintu ndabakure ku nzira turi kuri anniversaire nagira ndababwire ngo atakumvira nta masezerano kumvira none humvira Imana cyane ni wewe wumvira none mumva la part de l'homme ata part de l'homme la part de Dieu igumiri a stand by abantu bakeneye ukiri bikomere kumengo ni beshi cyane no kwimenya tapare warayikoze kugira ngo twongereze ibitigiri rega twe turi ngango tubigishe ntangorane SSH barindiriye ariko baduzanwa na wewe hari umuntu ari karanyumva buhana reka nababwire bashe nitureke ibintu by'ukura aba Francine na Arno aba bantu bashobora kuba Imana mu mwaka uzoza ibatuma mu rumungi none gahadusigarana nde jewe no shanga Brazzaville bizosha bigenda gute Tieri ko yambaye amakoti batiyeri nyuma batiyeri bari heyi tuzofotorwa nande reka nababwire gukora ico twaremewe ndabwira ikintu kimwe nibaza imwe mu ntuntu Imana ifise n'abantu bariko baraje ku mpanda ububiko bwabo babujanyeyo butigeze buserva l'humanité nibaza ico kintu kibabaje Imana kuba hari abantu turiko turarimba ya ndirimbo ngo uzobayo genda mugabo uzobayo mugabo urahombeje Imana ega abantu bazogenda bayihombeje none tuvugana ukuri turi muri economique n'ibindi aha vraiment umwaka wohera ata muntu akeneye ukiri ibikomere ngo umuzane na busi ijya minsi 3 uyimurihire kubera babazi ko bakomeye bose muri mwe bwari umuntu ngaje ngahazi ko gwaye kumenya ibi bintu ntimwiyumvire ngo namahigwe ni responsabilité hari umuntu ari karanyumva kuba Imana yarakubwiye yuko hari abantu bagomba gukira ibikomere n'ingene bikorwa ukaba utari kurabikora nagenda kubwire ngo c'est une responsabilité kandi kana babwire mu kintu ca mbere ndubaha ikintu nzi ko nzobazwa gukora ico waremewe hama kindi kintu none ngaha mwese muradisho mwaremewe
reka mbabwire ikintu kimwe mwiremwa ry'Imana nta question de supériorité yashyizeho na question de complémentarité. Mwabyumvise? Ntabwo mwese muzigisha mugabo urashaka gutera igikombe cy'amazi. Ntabwo mwese muzozana amazi mugabo urashobora gusasa urashaka kugira decor ngaha. Umuntu avomisa akavomisa kunuzeya iri hejuru hari imeze neza. Ntabwo twese tuzoshobora kuyora abavomisa ko dufise amanoze amwe mugabo urashaka kumuzanira amazi kugira ngo avomise muri professionnel. Naho mukuvomisa ta professionalism ibabo. Urazi umuntu ariko aravomisa ukazobona umuntu arahagurutse agashira ikiganza ngaha. Erega no kuvomisa harimo keya. Imana ishimwe. Jewe vraiment navuze ni Imana. Jewe none kwababa kuyu mutwaro uremereye ni bande twofashanya kuwikorera. Kandi ndindiriye ko tuza gusenga tuvuga ngo Mana bari je utuma. Nivyo? Ko havuze bakeya. Ko munteye ubwoba. Papa Felix. Aciye avuga batatu vraiment mu bantu mamajana bari ngaha. Jewe nagomba kubabwira ngo mutinye responsabilité ni bibi cyane. Ivyo wamenye nibiserva abandi nagenda kubwire ngo Dieu Imana izobikubaza. Mariko 10:45 nta nahandi nta uza gusoma cyo dusenga Imana. Mariko 10 Marke 10:45 Marke 10:45 ravuga ngo kuko nanone umwana w'umuntu atazanywe no gukorerwa atari ugukorera abandi. Mwava mumwe ati none ni twese twaje gukorera abandi abazokorerwa ni bande? C'est une question aussi. No gutanga ubugingo bwiwe kwicungu yande yabenshi. Nabyo ndiko ndiyumvira ku bintu bivuga gukora ico twaremewe nasanze ari ibintu byo gitangaza cyane. Ndafise ubwoba yuko Imana wa munsi zo tubaza responsabilité tuzohava dusanga tutakoze icatumye tubaho. Ikintu cya mbere kizotuma ukora ico waremewe ubwa mbere nukumenya ton identité en Christ. Amen. Ikizogufasha gukora ico waremewe ubwa mbere nukumenya identité yawe muri Kristo Yesu. Mbega jewe ndinde kubera iki mvuka muri umuryango none ngomba kuwukorera iki? Mbega Imana niza izombaza iki par rapport y'ico ndi naho navukiye naho nkorera? Reka nababwire ahantu hose Imana iri sincere, icyo utazi nizo kikubaza aho utaciye nizo hakubaza. Mugabo umuntu wese mwahuye ataco wakoze tu es responsable. Ibyo bintu gateye ubwoba. Niba hari abantu badushize imbere ikazoba tubaza birateye ubwoba. Kandi ibyo biragoye. Urinde Imana yakuremye kubera iki? Kubera ko utavutse uri impene, kubera ko utavutse uri intama. Ndababwire aha muri SSH hari bikorwa ngaha twese twokwigwa no gusigara bigasigara. Icya kabiri nta mpamvu nimwe wowe wamenyanye na SSH wovuga ngo warabuze icyo ukora kandi tu. Icya gatatu nta excuse nimwe fumuza basi ukuri bitangurirwa abantu baza kwicara. Ndababwire nta excuse nimwe iri jambo mubona ISSH vous êtes responsable. Kazima mwabyumvise gusa sha kuba warabyumvise ndagusuhuje izobikubaza. Kuba byarakuguye mu matwi izokubaza abantu bariko baricwa n'ibikomere ico wakoze. Mwari muzi gutambika isirimba gusa turi mukanya. Dushaka yuko tuzogira bira Francine l'année prochaine abantu bakize ibikomere umuntu abahagararana nk'iminyago avuga ati jewe
j'ai contribué kandi nabwira bacu gukontribuer ntibigoye juste mufata ukuboko umuzane basi none ivyo navyo birakugoye umurize bus erigara abantu aho hanze baze ngo ningangari ngo barakomeye tugomba kumenya ikizotuma ukora ico Imana yakuremeye ni kumenya ton identité en Christ. Imana ishimwe. Icya kabiri ngo ni aimer et son projet. Bizotuma ukora ico waremewe. Nukunda Imana ugakunda n'ukwegereye. Sha nukuri nibitakunda bizoba byakugoye. Aimer et son projet. Ngo dukunde bagenzi bacu nko tugirana. Ko twikunda. Icya gatatu kizotuma dukora ico twaremewe. Servir les autres. Ha. Abantu turakunda kuba servi. Ndababwije kandi nababwire ako nakantu karemwe mu muntu. Twama dushaka ko badukorera. Mbwa tukibagira gukorera abandi. Intumwa zibwira Yesu ngo ya vraiment sitwe twokoza ni wewe utwoza. Uradi ico Yesu yakoze yashaka kumariya la théorie et la pratique. Yagomba kubabwira ngo wa munsi y'urubanza nzobaza ko mwogeje abandi kuko iyo acareka bakamwoza yari kuba yubatse leadership yo kugara gusa abantu baze baraboza gusa atawoza mwavuze ngo reka ndaboze kugira ngo nshitse. Haleluya. Yesu yaragombye gushitsa iki? Yaragombye gushitsa guca bugufi. Basha duserve abandi. Vivre avec selon les enseignements de la Bible. Neniga basha. Kusigaye mbona none abantu Bibiliya bose bayisoma. Mbwa amadayimoni agoma gwirane kuberiki. Ubwo tuyisoma kumwe. Ko numvise nibitigire bavuga ngo abarundi ibice 99 kwijana barasenga. None babandi batera matrasane nabo bava hehe. Ndarengewe. Kubera iki? Ntabwo bihagije gusoma Bibiliya. Birasaba kugenda na Bibiliya. Ntabwo bihagije kumenya Kristo. Birasaba kugendana na Kristo. Kuko ibi bintu dusaba biragoye. Ntabwo bihagije kumenya ama verset biblique. Biradusaba gusana ama verset biblique. Ntabwo bihagije kugira adresse ku ishengero. Birahagije kugira adresse mu ijuru. Ntabwo bihagije kuri titre ufise mu ishengero. Birahagije ko Yesu agufise mu gitabo cy'ubugingo. Ntabwo bihagije ko wagiye gusenga. Oyaye, tera intambwe uwo wagiye gusenga amenye ko waje gusenga. Kuko hari amabusance physique umuntu ari hari mbwa bakaba absa. Ntabwo bihagije ko wabatijwe ariko tera intambwe use n'umubatizo. Ntabwo bihagije ko ufise ama responsabilité muri église. Tera intambwe ugire responsabilité imbere ya Yesu umuhe raporo ngo ivyo wantumye 1 2 3 4 naho ntaraheza suis en train d'essayer. Kuko nababwira on aura des comptes à rendre. Yes. Abagenda na Bibiliya ubu ziri no mu matablette niwe uzigendana. Ushobora gusoma Bibiliya waruzi ko umuntu ashaka kuvuga ijambo ry'Imana atari karavuga Imana agakonveka abantu kubera muri bafise ingabire yare do convaincre gusa tamwe mu Imana birimo. Abo murazi ko basoma Bibiliya? Abo basoma Bibiliya ndababwira abakozi b'Imana abambaye amakorve bose saba abakozi b'Imana. Numviriza ndabarahiye si mutabaye rempli par le Saint-Esprit bazobicurika kandi babacurike. Kandi babwire abo bantu bariko baracurika ijambo ry'Imana baba bafise ubushobozi bwo gukonveka abantu. Ariko Bibiliya yarabivuze c'est simple.
Bibiliya yaratanze akamenyetso sindamusiga kakwereka kuri karavuga ariko arivugisha. Yavuze ngo muzobamenyera ku vyo bama. Ivyamwa ntibibesha. Arashobora kuza ngaha akaguruka mugabo muhira ugasanga atera imigeri. Ngo umva ndababwire kandi babwire muri principe y'umwuka icamwa kiramuza ico ari cyo cyose. Reka mabwire ikintu kimwe numvise ikintu mu mutima kije kameze nk'akantu k'ameritume ndiko ndimvirira ijambo numvise ijwi rimbwira ngo mbega turiko turakora ico twaremewe. Waruzi ko ufise ico waremewe? Waruzi ko utari accident ku isi? Waruzi ko utari anerema d'autro? Warubi ivyo bintu warubizi? Basha ndababwire tinya responsabilité. Ndababwire izoza ifise igitabo ivuye de ta création j'attendais 1 2 3 4 et 5. Kandi nuzoyibwira ngo ntavyuzi izokwaza ati warabimbajije. Na échappatoire izokubaza ko warayibajije iranga kubikubwira. Kandi babwire Imana irazi ubwenge. Nubona aha muri sare aha twese tworonka ico dukora ngaha kagenda neza. Ndafise ubwoba ko hariho abantu biteze umunsi w'urubanza ko bababwira amatitire bafise. Ndafise ubwo bwoba ko hariho abantu bibaza yuko l'ancienneté muri bateme izobafasha. Ubwo bwoba ndabufise. Ndafise ubwoba bw'abantu bariko bariyumvira ngo dusengera harakomeye no mwijuru tuzoba dukomeye. Ndafise ubwo bwoba. Ndagomba kubabwira ngo ikintu c'urubanza rw'Imana azoba ari aspect individuel. Ngumwe n'umugore ntazobazwa ivy'umugabo ariko umugore azobazwa ivyo atakoreye umugabo yagomba kumukorera. Umugabo abazwa ivyo atakoreye umugore yagomba kumukorera. Umwana abazwe ko yabaye sur autorité y'abavyeyi niba atabikoze neza. Bari muzi ko kuramba kuzana na kubaha umuvyeyi. Principe y'ukuramba nico ngo mwubahe so na nyoko kugira ngo murambire. Nukuri bakozi b'Imana turi mu anniversaire kandi gasina yibagiye mugabo abantu bariko barahonera mu bikomera hanze bangana gute none uri gukora iki? Erega twaje gushima mugabo twibuke yuko umwaka uza hari miliyoni z'abarundi baturindiriye. Umuntu mwese muri twebwe agomba kugira un objectif uvuga ngo man tugira anniversaire hariho batanu nafashije. Niko nababwira ngo ibi turiko turakura ni guterete dans un océan. Abantu bakeneye ubufasha ni benshi cyane. Si on ne se multiplie pas, on pourra pas jamais toucher igitigiri kidukeneye. Ibi bintu Imana izoyobabaza. C'est une responsabilité. Nukuri ndabasavye. Kandi ikintu ndagisavye nshimitse. Ugenda usenge, ugenda uplanifie. Tuzo dukore anniversaire ya 2025. Wewe hari abantu batanu baguhagaze inyuma watabaye mu bikomere. Birashoboka mbega yemwe? Birashoboka? Nukumuzana, ugacumuzanira n'icayi, n'akagobere, n'agasukari, n'amayani. Umutekerere iyo umuntu atumye umwana kure igakure amuha impamba umutekerere ega so kumuzana gusa umutekerere hamwe n'ibindi bisirimba gusa rero ngo turasirimba kandi abantu bariko barishwa n'ibikomere tekera 5 personnes frère uyazobera ingene batekera ingene bashira mu iboho bagashira y'uburobe n'ikijumbu ntangorane wozomutekerera ibituma dahwera hama umuzana ngaha atwe tuzomutevya n'imizi 3 gusa tugire guki ndabwire gukora ico waremewe ni nkukwingiza imhemuhema usubirangire ndangize. Akarore keza ni Dawidi bamurungitse kugemurira bene wabo ku rugamba. Ashitse ku rugamba asanga bariko baragwana. No serema kugwana asanga binyegeje mu muki mu musi mu myobo.
ukugemura kwa Dawidi kumutwara muri destine yiwe, asanga bariko baragwana kandi muco yari yaremewe harimo kuzogwana. Erega nawe wabikora neza ukabuterura amazi neza, uzosanga abaterura amazi nawe uyaterure, uzosanga waremeye guterura amazi, uba winjiye mu muhamagaro. Ashitseyo acabwira bene wabo ko yogira icyakoze. Mukuru yari ahari ku rugamba, aravuga ngo ntupime, turakuzi ya manyama yawe no kutumva. Aha hantu hari ibintu by'abana wabonye ngaha. Igihe cyose tugomba ko icyo twaremewe twamadura n'intambamyi tubuza kubikora. Il faut savoir affronter et savoir franchir. Ariko kubera bamututse bavukana aca reskiva aja kubwira umukuru w'ingabo ati burya jewe muri experience y'ubuzima bwanje yo naratabaguye idubu, naratabaguye intambwe. Aca mubwira sevi yivugire muri bifasha ko urya mwicaye ntuzi ko muzobona nejo. Dawidi areskiva kugira ngo akore ico yaremewe. Imana ishimwe cyane. Ashitse bamwambika, reka nabwire Imana iduhamagarira guserva. Hari gihe kenshi duhura n'ibitubuza guserva, baca bamwambika ibikoresho ataramenyere gukoresha. Aca arakura bya bikoresho aja guhura na Goliyati. Haleluya. Amen. Aja guhura na Goliyati. Goliyati amubonye, reka nababwire nimwagomba guserva gukora icyo Imana yabaremeye muduhura nabo baca intege, ariko namwe babwira ubuzima bwanyu bwo mu Mana. Aravuga ati ariko Abisirayeli mwahonye ku buryo musigaye munzanira abaminere vraiment ku rugamba. Ariko Dawidi aramubwira ngo uje kungwanya witwaje amacumu ndushako, nanje nje mwizina. Reka nababwire tuzokorera Imana neza nitwaza mwizina. Nje mwizina ry'Imana ya Isirayeli wasuzuguye. Ndangirije ahantu bavuga ngo kubona abantu bagisenga bakabuzuye amashengero, buzuye ibikomere, bahinduka ibikoresho bya Satani bagatuma badakorera Imana. Genda mwizina rya Kristo tubatore tubazana. Imana ishimwe. Ni crime contre l'humanité kubona abantu bariko baragoregwa mu mashengero, nibara abantu bariko baragoregwa aho bagomba gukirira. Yesu abahezagire. Ndangiza na ijambo rivuga ngo umwe wese yibuke icyo Imana yamuremeye, kuko Imana izokikubaza. Ndabinginze kuri anniversaire I beg you, ndabafukamiye wiyumvire ngo mbega suis en train de servir. Reka ndababwire celui qui serve il sera servi. Abajene nabonye muri benshi, uraza abajene bariko barahitamwo nabi, bariko barashoka mu myonga irimo ibisati. Abamama muri ngaha, uraza abamama bamerewe n'abaho hanze, abapapa muri ngaha. Ndabinginze muze dufatana amaboko, umuntu wese akoresha Imana yamuremeye. Jewe numva ko Mama Francine umwaka uza azogira embouteillage positive. Yukuvuga ngo mbega basha ko aya masare yose yabaye matoyi. Kwazo tubwira ati mbega basha tugurure konte ya gatatu ko mbona konte zabaye sature, mbeze uraziba sature abakora mu mabanki. Haleluya. Kandi ibi byose bizosho. Reka ndababwire mu Kirundi bavuga ngo isorosoro igwirigiye. Muri SSH nta muzungu, nta n'umuhindi, nta n'uturindiriye kuza. Wewe waje muri anniversaire uri umuzungu wa SSH. Haleluya. Amen. Tumpepe Yesu. Haleluya. Subiramo ngo mwami Yesu. Turi kuri anniversaire. Turi ku ibyiza wakoze. Ariko mwami wanje aho hanze benshi bariko barahona. Ijambo ryawe riravuga ngo ivyimugwa ni vyinshi ariko abimbuzi ni bake. Umwaka uza nkoresha icyo ushaka,
nditeguye ndashaka ko bene wacu batabagwa ndashaka ko abaruhiye mu ngo hahinduka paradis ndashaka ko abana bagira generation nshasha ndagushimiye mwami wanje ko wakoze ibikomeye umwaka kandi kuzonkoresha ibikomeye umwaka uza mu izina rya Yesu amen.